Nanjye ni Marissa, uyu mugenzi wanje twakira. Wow, Kelly ni bon. Ni bon. Nanjye ni Yahek. Enchanté. Enchanté. Ariko mvuga muri bashashe ngaha. Oya, Marissa niwe ari mushasha. Je natambaye nani académique. None bikatubariki. Yego, ubisha mugire umunsi mwiza. Yego. amazi imisi iyi itatu ntazi yayo narabajije aho nomenya hose barampakaniye niwabo ngo ntawe uhari ariko amatwi ansumira sha ngo haronse ukiri muto mugabo rero ibyo si byo wimba wacu abana banje byanse rwose urazi ko nanje amagara nk'itsi tari bubafashe uzirukana n'ingene bari barangoye kuronka wa muntu sha burya gupfakara biragatsindwa wenda azi kuri mahwera abana nabo bazoguma nganda bandikishe mu ishure bige inzira yagutse kandi bazobura ico barya imana ikumbezagirire yongere iguhe imigisha n'ukuri ku imana jeka bona noribona Mwaramutse. Jean-Pierre yoravyuka. Murakenye mu ndeme ku muryango wanyu wose ngo nindere. Nimba wumva bidashoboka urambwira abana ndabasubiza inyuma. Ivyo ariko vyimvira imbere kubazana. Izi sana kuri imbere y'inzu hasuku. Ko ari ivyana vyaje kuba ngaha. Nababonye. Umviritse kuri rasiyo twahora dukoresha ntaco uzorenzako. Uravyumva? Fata aya mahera. Ugende ugura ibiharage ikirundo. N'intete z'ibigori ubisyesha. Nivyo uzohora bagabura iminsi yose. Intete z'ibigori. Ntavyo wumva amatwi yasize. Nuko mvuze ni hagice urenzako uzoca utaha. Hama ikindi naco. Bajya abana barakutse bazokwimesurira nta kubamesurira kirazira kubamesurira hama kandi nuko baha ibikorwa bagakora nta kuguma bicaye umwana wa ruguru utamuhaye ibikorwa cangwa uravyumva hanyuma ahantu harateye isoni nzisaba gisa gutya imbere y'inzu aje gufungura niba bongere kumengo ntimuhaze Twahaze. oya Jesse nahaze niba kongera kibondo wirira ivyo kujya birahari mwe bandanya mufungura tabaramukanya hano oya babihejeje ahubwo nibabongera murakomeye yego n'amahoro intore na biteshe ngo ushikanye bega imwe murabisigaje nzafise basha yana byo musigaje oya ivyo kujya birahari no kuri bari ibyo wabo kwawe birasigaye ko batevye byangoye twakoze ego urumva ejo ku mugoroba wa Gaspar yarantelefone ariko ambwira ko ruguru habaye ingorane hagati yawe n'umugore wiwe nico gituma ubona yamanukanye abana baje kuba ngaha ubwo rero cufungura hama ibisigaye tuza kubivugana mu nyuma uracicaye banza wicare tuganire je nagusavye vire mu manze mbeke nduhuke ndazira kuri kuruhuka kuko uri gushaka kwifata minene ngo nikubiri
mwana gufye gute ushobora gufata decision mu rugo atana kimubwiye Sophie uzi n'ibintu tuba twaraye twumvikana ngo ndakubwire Sophie gerageza vraiment ntahuri wewe uri jewe wari kurekera abana bagasupari mwibarabara bafise ibibazo nkabike umve ndakubwire ngaha nta kimwe dukenye kubagaburira no kubigisha bizotunanira nta bana batatu nshobora gutunga ngaha jewe ntibikunda ntibishoboka mbe nanje hamwe noca nzana biwacu byoca bigenda gute cyo mbazana babaharura bazana ivyo byose ndimo urabaga wifasha Sophie Sophie Yo basha ndababwira badamu dukorana numushaka kwibaza nabana beza gushika baranyakiriye neza nabana beza vraiment nawe mbatubana Christina benye turakorana nabana beza cyane muratomboye ma yego vraiment ahubwo amasara agiye reka ngende simpave ncererwa ngo bashavura Jerry wewe rero ucugira isuku no kutaja kwishuri dusange wagize isuku dushe dufungura sivyo chuteka tasubira rero yego sawa kaji keza merci Chindabaza beka munatata kwishwa ntazi ni program ashobora gufata ibintu byo kwata mukozi dufise je byananiye j'en peux plus mbaza wewe uhora wiyumvira mu kuvuga aho urabona ko mama afise amafaranga yo kuriha inzu nayo kuriha umukozi ubanza wiyumvire nije namutumye gukunda nakajya gahungu gadafise ico gafise akaba agendana n'umuntu muzima ashobora kumuhisha muha ndabibikate tukaye tujye ntakira kimwe gisize ibi ni ibintu wowe birakuraba mama uwa akunda ntibikuraba birakuraba biragusha wasigara ngaho akega soka ko wazindutse asha aha nashatse mfatiye kare aha burya narindindiriye ko byuka ndagusezera yego da warugiye utaduseze oya nagira ndi muravyuka mbe dushime aravyuka si erekanje kumuraba Keni mubwire muce munza duherekeza mutamu sanda Mama sa ne nkuko wajeje kunywa icyayi ntoraba ukagenderega wacerewe nyamba barahinduye amasaha kazukazi wayo ha gira ngendere kangende mpanije kwitegura uyu mwanya ni muremure vje muri ngaha mbega didi sa mbega narakubwiye ko amanyi mushasha dukorana uyuhema bamwe baheruka kwimukira aho hirya yacu kandi rero yambwiye ko n'abakobwa biwe biga ku ishuri iwanyu urahavuza didi ku mugoroba tugende kubatemberera mumenyana mama reka tubaza kuvugana gira tugende urabona ko amasaha nyene reka tujana ego ahejeje reka ngende Ogatironsa kandi turasimba kubaramutsa yego nukuri yego baramuzugana no kuri telefone nzogaruka urumva rero bazugana no kuri telefone murazi yuko ruguru mwari mufise indero muzogumane indero kurya nyine mwanyikanye n'ivyigwa ivyo bazobaha byose bikorwa mu bikore mubibankanya n'ivyigwa urabona hani kwa musaza wayo sico kimwe na ruguru muzokwemere ivyo bazobabwira byose muzobishire ku mutirikanye dushime mwananje sa uzombere nteturuye kugira ngo mboze amarira nyoko yanteye nga baba nari nitwari no kwiga oya nabundi ngaha mugiye kwiga baba rwari adusize oya sindabasize na telefone muvugana baba mbera tuko nibagiwe isakoshi mu modoka baje gusoma tani isakoshi kuza mbera tuko ndavyibutse ubuye nayisize mu modoka
Bwagiye sha si jewe rega ntimukwiruka jewe ubu naho habaye ariko urazi Jean Pierre doje kumvikana ko atawuzosubira kumena umutwe Jean Pierre ubwo nyene akajagari mu nzu kaje kaduka yabaki ubu naho yakugize hewe haza mbona hazanye abana babiri ngo ni indere atanu umwe wanje ari Sophie none ga Sophie abana bagutwaye iki ivyo ni wewe uriko urabimbwira cyane gose cyose ngo ningorana ahubwo ingorana kuri wewe honyene n'amanda yaramenye umutwe maze ndakubwira ari cyubwira hagiyemo abantu senga imana sha Sophie senga imana guha umutima wo gukunda bajya abana ubwo bukirisi usigaye ufise abantu mu rugo no mugisha genda usenga imana iguhe kubakira nkabi wawe niho izoguheza kiri hewe nari nzi ko ndose uwo umugenzi nyagira cyane gose hewe sigaye urasoma atwi ibyo byose ndaguhanuye nk'umugenzi Urankanze. Mbabara sinashaka gukanga. Ni sawa none? Yego ni sawa. Ni sawa nawe. Benda kubaze. Aho usanzwe ba mwino micungararo hano iwacu. Ego, ariko turacari bashasha niho tukiyimukira. Ego. Okay. Hama, ko ikirafu wapase twahuye. Ndaza ndagushuhiye ngomba kukuramutsa. Nyene mbona urakawutse ntiwanandavye. Uzingene namaramaye. Jewe? Hari gari. Hari jeudi. Jeudi sinigeze mva mu nzu. Niriwe ntameze neza nirirwa mu nzu. Nivyo bibaho ugasanga nyene umuntu ntari muri mudi yo kuramukanya. Nyene umuntu yamubonye akamurengana. Oya nukuri je sinakubonye. Jeudi nukuri sinavuye mu nzu. Ntiwambonye. Bazi ko ntokwihenda ko yari wewe. So nta na kimwe. Hama nta kuntu twogenda n'amaguru kugira ngo tuge turaganira. Tumenyane neza kugira ngo ntagize uzosaba kwihenda kuwundi. Nta kibazo ngo tugenda. Okay. Yego. Sawa. Sawa. Tuje karega yewe. Ata n'abantu baraza abana. Niho sawa. Nanje ndabikunda. Sinkunda nyene kuza mu kabare usanga abantu buzuye. Urazi ko ari ngaha honyine jewe nzigahewe. Mva nshikino. Nahakore maze kujamo. Ariko rero narakunze kwizine yaho vraiment. Yego. Urazi je nanje cyo ndakundira. Ndagushira ngahisa. Yego shashirira ngaho. Cyo ndakundira ni hafi yo kukazi. Kandi muga keshi ntazana na poli. Ahubwo nyene. None hajya Polina ntiyashavuye yabonye nyene tuje gufungura tumusitse. Biramushasha. Urazi ibyo yigira. Mbwire. Burya wabonye umunsi ngene yipendekeza kuri chef. Jere sindabibona kubera nyene ntaramenyera. Sindabibona gose. Byobonye. Nayibonye ni hatari. Nakubwiye ko uzobyibonera sha. Rega ko batatwakira hano hantu. Hewa ahubwo nyene. Ntango waraje. Kari. Ni sawa? Yego. Ufatike. Ahubwo banze tubwiresha. Aya masaha mu gikoni bariko barakora. Yego bariko barakora. Yego. Shaje ngahana hariye isosi simeze neza. Nabonye bagira neza vraiment. Murazifite isosi? Yego zirahari. Murantuma ndabazanira. Okay, je ngira isosi ikamutse neza. Reka abanza tuyicukuno. Cyo kunywa. Ariko rero nzanira hoyarikanye. Hoyarikanye namwe. Nanje ni amster ikanisha. Sawa. Ya baridi. Sawa. Ashurumva rero. Nyakari nyene nzomuyibonera reka je sinari twari kurya. Nayo ngene kurya. Hai no musi nucho. Ino musi ndabe. Yego. Ashe. Kwawizo. Muchino musi wen. Ndaboneza. Nakuriye ni gwanje muratabo gutera induru ngaho jika tazwanje ndazibaka ndazibaka kandi burya wenda ndabona ujya mumere mwe ntimuramumenya mwebwe wishingure kuzivye pataro ngaho wowe burya we ntabuzi buryo uzomumenya we ndumva nta uramenya shinga utera induru ngaho ntuzi ko atabikunda wewe iyo nduru numva niyiki mukini karata mwabuze akazi mukora twari twahevye hora kazi sisi kumabona ngaho wasiri mutusigaye wambara amakora waje mu gisagara wahabonye rega wowe sinakubwiye ko ari abahigogo
Aragiye mu gitondo ntaragaruka. Amanda Nabonye gusiba. umviriza rero je ndarusha ndagiye kuruhuka ntihagire uwungora Karibu. Sawa. Karibu nyesha kandi bisha mtenda lakini. Namoro rero. Ego ni sawa nawe. Sawa? Mwifuza iki murande abandi? Wani twa twavuganye ko mvuye ku ishuri nshanza kukuraba. Jewe. Nijya mbenda nakubonye sindakuzi. Ariko hari akantu kanzazani umenga ntoromeze uko mu mutwe wewe. Wabonye Marisa. Watwitanije na Marisa. None we nturi we? Oya, Marisa ni hasa ryanje, je nitwa Jerisa. Nciye mbona ko ariwe twahuye sha nashushe nje kukuramutsa. Ibana ntiwanyitaho ntiwandaba hewe naramaramaye gute. C'est normal, sindakuzi. Ariko bo biraryoshe gose umuvye abafise arishimye. Murasa cyane gose. Murasa vraiment. Ari he none ko adakoma. Yagiye kureba mugenzi wiwe bigana baramufashe ibintu by'amanota haciye umwe yagiye. Ahubwo ndatangaye. Sinenze ko mugenzi we ntazi ko mu bisanzwe bagenzi banje ababazi nanje biwe mba ndabazi. Donc twese tuba tuzi nanye. Bo nta gihe kinini giheze tumenyanye niyo mpamvu utanzi. Uba ngaha hafi nawe? Je mba hafi. Okay. Ndetse na mama wanje no mugenzi wa mama wanyu. Mama ni wa wundi yaza kutwakira umunsi twimuka. Yeah. Ariko umwana mwiza cyane twararyohewe gose. Ahubwo ipaye ko bakorana mama. Barakorana bakora hamwe. Okay. Allo? Sawa. Ngomba ngende burije ndabona yatevye mama namubwiye ko naza guteba. Nako just sinzi gituma yatevye ari sansa tudateba yagiye avuga ko adateba none sinzi byamushikiye. Ndaza kumubwira ko waje. Yego. Nengesho ndaguherekeza cembona no muhiri wawe. Bo ngo twende hakwerekeye ko musabwira muzoce muzana turamutse. Yego. Hako mama rashi. Yego waruswashi? Yego. Karibu. Ni sawa. Ni sawa. Yitwa DJ, umugenzi wa Marisa yiga ku shuri wacu. Ahubwo ni umwana wa mama yatwakira umunsi twimuka. Yo, karibu kandi. Yego mama. Sawa karibu. Ari he Marisa none? Marisa yagiye kuraba keri, yagiye ko bakeri. Bagiye kurondera amanoti, no bazi kandi yagiye atayisanzwe guteba mbwa mbona yatevye. Ngira chatsi. Yego. Urazi ko shimenye okeli ubwo umunsi wa mbere tubona niwe bari kumwe mugenzi we vraiment baramana. Okay. Mama ndamuherekeje DJ sishika kure. Sawa tunyaruka mutebe. Ego. Amahoro. Mura. Yego. Ni sawa. Murakomeye. Yego turakomeye uke nyene. Turagateye wicara. Murakomeye rero. Yego ni sawa. Namwe murakomeye. Buke nyene. Mbega ndababaza. DJ niho yobari. Oya akuti aho gatoye nibaza ko adatera. Mfatira namutelefone muga ntiyitaba. Ngi telefone bari muri silence. Birashoboka. Muga ko adateba ndamurindire gatoye. Murindire gatoye. Yego. Hewe hirya yejo. Je nari mpagaze ntegereye bisi. Jambona rero ya modoka ya mama wanje yashini ndatombe ndarose lift. Jambona randenganye. Naratangaye. Naratangaye gose. Yo. Mama DJ ndagutera inkuru rero. Mama ari kuri vora ntakebuka ntasamara aguma arabiyagiye tudru natwe birashika kadusiga kwibarabara uhore yifite n'ingwane z'amaso hajya ntabona neza yego nanje rero nabona umenga twahuje amaso ndabona umenga twahuje amaso nico gituma natangaye sinibazi ko yakubonye sino ntiyari kugusiga yego mama DJ mbona DJ yatevye
kandi n'amasaha aragiye uraza kumubwira yuko namurondeye bishobotse aze kumpamagara yego sawa ndamubarira yego sawa yego musigara amahoro ahubwo ngo yaraje mama sinatevye watevye bitega mwana Ni sawa. yego mbega mama Maria amaze gushika ko twari twamanye mu kanya Ashashitse mu kanya juste twe tuje. yego sawa rero muraganira reka nzana agatebe mu nzu twicare ngaha nyene hanze kuko mu nzu ndazi harashushe Didier ariko naje ngaha kuva kera cane sorry nari kuraba ababanye bashasha uyitwa Jehisa hamwe nawe ni Ariane twariganye nyene ku ishure rimwe ariko wiga handi Didier turashobora kuvugana none bo nibaza ko worindira tukazovugana ejo kuko urabona ko mfise umushitsi sinoca ndamuta bon uzondondera ni wana nk'umwanya je ndagiye siko okay okay bye sawa